birabereye kwabo waremye tuzi imbere yawe n'umutima we tuzanye ishimwe iryo shiganwa abana bawe tuvuge tuti birabereye kwabo waremye tuzi imbere yawe n'umutima umwe tuzanye ishimwe iryo shikanwa abana bawe tuvuge tuti icyubahiro amashimwe yose ubushobozi gupfukamirwa n'ibyawe mwami mana birabereye kwabo waremye tuzi imbere yawe n'umutima tuzanye ishimwe iryo shikanwa abana bawe tuvuge tuti icyubahiro amashimwe yose ubushobozi gupfukamirwa n'ibyawe mwami mana n'ibyawe mwami mana mu miryango n'ibyawe mwami mana ishengero n'ibyawe mwami mana mu gihugu n'ibyawe mana n'ibyawe mwami mana hallelujah amen hallelujah
Amen. turanezerewe cyane Oh, hallelujah. kuko tuje imbere y'Imana turengutse imungoro yayo kano gatondo kuno munsi w'Imana aho Imana yatugiriye neza ikaba yaturinze ikatuzigama ikaba yaduhaye igitondo ciza Hallelujah. n'ivyo gushimwa. Amen. None turahaye ikaze ishengero ryose. Amina. Turahaye ikaze na wewe uriko uradukurikirana Hallelujah. kungurukana bumenyi Yego. aho uri hose ku isi yose. Hallelujah. Turaguhaye rero ikaze, tugiye rero kuduza ibendera rya kano gatondo dushimira iyo Mana. Uhoraho data wa twese wo mw'ijuru, turaguhaye icubahiro kano gatondo, dutanga amashimwe ko watugiriye neza, amashimwe ko waturinze ukatuzigama ukaduha kubona umunsi w'Imana udasanzwe mw'izina rya Yesu Kristo. Kandi ntibabonye wadukoranirije mu ngoro yawe kugira ngo tuduze amashimwe, kugira ngo tugushimire ivyo umaze kudukorera, tugushimire ivyo wandanya kutugirira mw'izina rya Yesu Kristo. Turatanze rero amashimwe n'umuhamagaza wa Mana we, mubane natwe kuno munsi, mubane natwe mwami murino koraniro mw'izina rya Yesu Kristo. Turaguhaye kaze na karibu ngo bari urongora kw'ijambo ryawe riravuga ngo barongorwa na mwemu yera w'Imana, nibo bana b'Imana. Turahamagaje rero umwemu wawe ngo baturongora, turahamagaje ubwiza bwawe ngo bubane natwe mw'iryo koraniro mw'izina rya Yesu Kristo. Tutangurane nawe kandi tuze kurangizanya nawe. Kino gicaniro biguhesha icubahiro wa Mana we, ubone kunezererwa ubwitange bwacu, uduhezagire Mana, ikindi cagihe cacu co guhezagirwa kandi yari yasaha yacu yo guhezagirwa. Urakoze rero twaje tugana data, waje tugana umuvyeyi dukunda dufitiye ibyiza. Yesu dutandukanye n'ibisamaza, dutandukanye n'itiro, dutandukanye n'impwemu za kamenyere, udutandukanye no guhomera aho twategerezwa kungukira. ubwiza bwawe twuzuye ibyiza waduteguriye kuri uno munsi. Urakoze, turagushimiye. Amashimwe icubahiro bibandanye kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Mwakoze, tugiye rero kubandanya duhimbaza Imana n'indirimbo yo muri kantike y'Ijana na 22 nayo iravuga ngo uyu munsi naronse indirimbo nziza. Haleluya. Yuzuye mu mutima wanje. Ndanezerwa cyane, ndatazira Imana kuko ariyo impa amahoro. Iyo niyo ndirimbo tugiye kuririmba kano kanya. Haleluya. Uyu munsi naronse indirimbo nziza, yuzuye mu mutima wanje. Natezerwa cane natazira Imana kuko ari Imana y'amahoro. Yesu m'amahoro yayarava ku Mana nyene, anyuzure mu mutima imyaka yose, n'amanura urukundo w'Imana. Amahoro nawe na Yesu mwami, ndayazigama mu mutima. Nawogira abanyagayo mahoro, sinzopfa ndayahevye na
ndava kumana nyene anyuzure mu mutima imyaka yose n'abantu urukundo rw'Imana none ndaruhutse neza mu mutima kuko Yesu ari wanzigama arandinda ibyankora kandi ibyansinda mu mutima hari amahoro Yesu Yesu mpa amahoro yaya ndava kumana nyene anyuzure mu mutima imyaka yose n'amanura urukundo rw'Imana umunsi Yesu yatujanye mw'ijuru tuzomubona Imana yacu turirimba indirimbo zo kumushima tuzogira akanyamuneza Yesu Yesu mpa amahoro yaya ndava kumana nyene anyuzure mu mutima imyaka yose n'amanura urukundo rw'Imana mbega none wewe wabuze amahoro ukanyizira ya Satani nuze Yesu arakugirira ikigongwe ucuronka amahoro nawe Yesu Yesu mpa amahoro yaya ndava kumana nyene anyuzure mu mutima imyaka yose n'amanura urukundo rw'Imana Yesu Yesu mpa amahoro yaya ndava kumana nyene anyuzure mu mutima imyaka yose n'amanura urukundo rw'Imana. Haleluya. Amen. Oh, muririmbye neza. Haleluya. Urakeneye amahoro ava ku Mana. Amina. Naje ndakeneye amahoro ava ku Mana. Amen. Yo abagaza barakeneye amahoro ava ku Mana. Amen. Oh, isi yose irakeneye amahoro ava ku Mana. Amina. Ngo wewe wabuze amahoro nuze kwa Yesu arakugirira imbabazi. Haleluya. Na ucuronka amahoro y'Imana. Haleluya. Amina. Yesu arabivuze neza yuko atanga amahoro atameze nk'ay'abana b'abantu batanga. Haleluya. Natwe rero muri kano gatondo ndakwifurije kuronka amahoro ava ku Mana. Haleluya. Ibyakubabaza ivyakuriza vyose uwo Yesu abigira amahoro, abihindura amahoro. Haleluya. Kaze rero kuri uwo Yesu kuko ari we mwami w'amahoro. Haleluya. Tugeze rero mu wundi mwanya mwiza. Haleluya. Mwanya wo kutazira no guhimbaza Imana. Haleluya. Amen. Wifatanye rero natwe duhimbaze iyo Mana. Yawe ugira neza ibyo ukora birahambaye nari narakumvise none ndakubonye uri yawe
Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Urimana, 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 ntango niherezo. Urimana, ntango niherezo. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Uko Mungu, 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 mwanzo pia mwisho. Uko Mungu, mwanzo pia mwisho. Dieu mon Dieu, 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 le début et la fin. Dieu mon Dieu, le début et la fin. Dieu mon Dieu, 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 le début et la fin. Dieu mon Dieu, le début et la fin. Urimana, Imana ikomeye, Imana ihambaye. You are Yahweh, Urimana rufaka. you are Yahweh, Alpha and Omega for my life. Muririmbye neza, ni wowe ntango kandi ni wowe herezo y'ibintu byose. Turagushimiye rero kano gatondo, turagushimiye kuri uno munsi, kuvyo ubandanya kudukorera bihambaye bitangaje. Yo turagushimiye Mwami, amashimwe icubahiro bibandanye kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen, haleluya, amen. Tugeze mu mwanya mwiza, tugiye gutanga amashikanwa. Duhejeje gutanga amashikanwa, turasha twakira umukozi w'Imana aza kutubwira ico Imana yamushize ku mutima. Haleluya. Dieu mon Dieu, 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 Dieu mon
de bien la fin. Tu es mon Dieu, 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 tu es mon Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Imana yacu ni nziza ibihe byose. Niyo ntango kandi niyo herezo. Tugiye rero gusengera abahejeje gutanga amashikanwa. Nawe uri kure turazi kushobora kwifatanya natwe mu gutanga ishikanwa ryawe. Reka rero dushime Imana kubwo amashikanwa. Data mwiza, twaguhaye icubahiro, twagukengurukiye kuri Imana nziza, intango n'iherezo ry'ibintu byose. None mwami kano kanya turasengeye abaje gutanga amashikanwa. Mwami bakuye muri bimwe mu bahezagiza. None turabasengeye ngo umugisha wawe ubandanye kubana nabo. Mu izina rya Yesu Kristo uhezagira rero abatanze. Mu izina rya Yesu Kristo uhezagira aho bakuye. Abakuye mwami mu mishahara uhezagira ubuzima bwabo bakuye mwami. Mana kidutabare. Muvyo ba Yesu kitwagurira. Muvyo badandaza uhezagira urudandaza rwa umuntu wese aho yakuye mwami muhezagire. Turahezagiye n'uyu avuga kwitanga mu izina rya Yesu Kristo. Namugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Abone umugisha uturuka iwawe kuko wewe uri Imana ndiho. Imana igira neza muri vyose na hose. Urakoze amashimwe icubahiro bibandanye kuba ivyawe ubu nibihe bidashira mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Wowe ushaka kwifatanya na kino kimazi urashobora gutanga ishikanwa ryawe ucishije kuri limikashe. Inimero ni 62 66 29 39. Numéro de l'imicage 62 66 29 39. Ishikanwa ryawe lizoshika kandi Imana iguhezagire. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tugeze rero mu wundi mwanya mwiza, wa mwanya tugomba twakire uw'Imana yatoranije kuri uno munsi agiye kutubwira amajambo y'Imana. Nawe no suwundi ni mama pastere Nichimpaye Suavisi. Reka rero tumusengere, tumushire mu biganza by'Imana. Imana ibane nawe. Data mwiza, turagushimiye ubuntu bwawe bwinshi. Kano gatondo na gatondo keza. Ishengero ryawe riteguye kwakira ico ushaka kuvugana natwe. None mwami turakweretse uwo wateguye kuri uyu munsi nk'umuhezagire. Aze yasame mwami nawe wivugire. Ishengero ryawe duhezagirwe. Aze kuba mwami umugende wowe ugiye gucamwo kugira ngo ushikire ubwoko bwawe. Aba bari hano mu ishengero, abatwumviriza biciye ku muhora wa YouTube, mu izina rya Yesu Kristo umwe wese yakire ivyo wateguye kandi uhindure ubugingo bwacu biciye muri iryo jambo. Urakoze rero kugiye kubana nawe, urakoze kugiye mwami kumwitwararika. Reka amavuta ya mpwemu yera abadudubize mu bugingo bwiwe. Ya ishengero ryawe ryakire ico ugiye kuvugana naryo. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Kumwakira rero dukomera amashi menshi Imana yacu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu Amen, 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 amen. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Amen. Nuko baje kubitubwira tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Muzani ijambo ry'Imana rivuga ngo isaha yawe yo gukira yageze. Amen. Niwe woraho yambariye ngo nawe nuze uyu munsi ukire hanyuma ushikire ubwiza bw'Imana. Haleluya. Amen. Muri bino bihe turimo abantu benshi bibaza ngo Imana yatebeje isezerano. Biba bivuye kuki? Biba bivuye ku buzima bubi babayeho. Imana irutabare. Amen. Hirya no hino uravye uko abantu babayeho, abantu benshi bafise ubwoba. Babayeho mu kugira ubwoba bwinshi. Ubwoba buvuye kuki? Bamwe bafise ubwoba buvuye ku bikorwa bibi bakora. Bifuza gukora ibyiza ariko bagasanga bakoze ibibi batari babigambiriye. Imana idufashe. Amen. Iyo bamaze gutahura ko bakoze ibibi ubwoba buca bubatera. Imana idufashe cyane. Amen. Baca bagira ubwoba bw'iki? Bw'urupfu. Kuko bavuga bati naho nopfa uyu munsi sinoja mu ijuru, noca nja mu muriro w'ibihe byose. Imana idufashe cyane. Amen. Kwamusha ibihe byose nawe bitotera ubwoba, nanje ndabatahura. Abandi nabo bagira ubwoba bw'ubwo buzima bubi nyene babayeho, bakabona atamugisha bafise, bakabona bataroraniwe, bakabona umenga bariko bahu ubuzima bw'abavumwe, bikabatera kugira umubabaro n'agahinda. Bamwe bakifuza kwiyahura, abandi bakavuga bati basuwe Yesu twumvise naze umuhero nushike kugira ngo buno buzima tugire gute tubuvemwo. Imana idutabare. Amen. Haleluya. Amen. Ariko naje ndakubwira ngo humura nawe nuze ukire. Ibyo Amen. biguteye ubwoba urashobora Amen. kubikira ukinjira ahubwo mu buzima bw'ubwiza, mu buzima bw'umunezero, mu buzima bw'ivyizigiro Imana yaguteguriye kera utarabaho. Haleluya. Amen. Nivyo koko kubona ko uri kurabaye ubuzima udashaka birababaje. Ariko se nagomba ndakwibutse ya majambo ngo si wowe wabitanguje. Byahereye kera mu itongo rya Edeni, aho abantu ba mbere Imana yaremye bayigambararira. Ubuzima bw'umunezero, ubuzima bw'amahoro, ubuzima bw'ivyizigiro, ubuzima bwo kubaho neza bwaciye bubavako. Guhera ico gihe umuntu acabaho arushe, umuntu acabaho yankwa, umuntu acabaho asuzugurwa, umuntu acabaho arondera, rimwe na rimwe akarondera akabura. Imana idutabare cyane. Amen. Ariko ikiryoshe ni kimwe, ndafise ivyizigiro 100%. Haleluya. Amen. Kw'ivyabaye mu itongo rya Edeni Imana itavyirengagije. Haleluya. Amen. Imana yo mwijuru nje ukubwira ngo uko biri kose iragukunda kandi gufise ku mugambi mwiza cyane. Amen. Imana itabare cyane. Amen. Uko umwana w'umuntu yarushije kubaho ubuzima bubi Imana mwijuru yarabibona nayo bikayitera ikibazo. Uko umwana w'umuntu yagogwa mwijuru Imana yarababara kuko yari yamuremye mu ishusho yayo. Buri gihe ku mugoroba ku kirengazuba yamigenda kumutemberera bakayaga. Umunsi byahagarara byo kugendera umuntu yaremwe mu ishusho yayo nayo ubwayo yaragize ikibazo. Imana idutabara. Amen. Niho yahereye gutegura umugambi wo gushungura umwana w'umuntu. Imana idufashe. Amen. Kandi aho niho hagaragarira rwa rukundo rw'Imana twamatwiga. Imana ishimwe. Amen. Yaje kuri kwibutsa kugira ngo wibaze ngo na majambo gusa. Oya, mu ijambo ry'Imana turabisoma. Yesu Kristo umwami wacu yarabivuze mu butumwa bwiza bwiwe bwanditswe na Yohana igice cya 3 duhere ku murongo wa 14 dushike ku murongo wa 16. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Haravuga ngo kandi uko Mose yamanitse izoka mu bugaragwa niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Haleluya. Amen. Umwizera wese ahabwa ubugingo budashira. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Imana ihabwa icubahiro cyane. Amen. Uyu Yesu yariko arabivuga nk'ibizoba ariko ndakutangarije ngo byaramaze kuba. Amen. Yesu yavugwa
umwana w'umuntu akwiye kumanikwa yaramaze kumanikwa haciye imyaka 2000 birenga. Imana ishimwe cyane. Amen. Kandi yandika avuga ngo umwizera wese azoca ahabwa ubugingo budashira. Imana yabwe icyubahiro. Amen. Nukuvuga ngo abamwizeye uhereye ico gihe kugeza uno munsi bose baramaze guhabwa iki? Ubugingo budashira. Kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Haleluya. Amen. Uru rukundo rw'Imana niko nariko ndakubwira. Haleluya. Amen. Urukundo Imana yakunze abari mw'isi bose na wewe urimwo. Amen. Haleluya. Amen. Kuva mu mwaka w'ubusa kugenda kugeza uno munsi mu mwaka w'2025 hariho abagiye bakira urwo rukundo bagwakira barugira urwabo bagwakira barugira urwabo. Haleluya. Amen. Ikiryoshe nuko umuntu wese afise umwanya wiwe. Nje kugutangariza ngo uyu n'umwanya wawe. Amen. Haleluya. Amen. Mu rukundo hama hariho uwutanga urukundo hakama hariho n'ugwakira. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Imana yaratanze urukundo itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Nanje ndagwakira. Amen. Jewe nagwakiriye itariki 11 z'ukwezi kw'icumi mu 2003. Haleluya. Amen. Ndibuka ko sheri wanje nawe yagwakiriye itariki 25 z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu 2003. Amen. N'abana banje baragwakiriye ku matariki atandukanye. Amina. Amen. N'abana benshi bo mu buryo bw'impwemu nabo guhera ico gihe bagiye baragwakira kugeza uno munsi singishobora kubaharura. Haleluya. Amen. Ico nzi ni kimwe nawe uyu munsi urashobora kuba umwana umwe w'impwemu wanje hamwe wo kwemera kwakira urwo rukundo rw'Imana muri kano kanyu kakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Amen. Haleluya. Amen. Nawe uyu munsi wo kwikubita gashi wobwira urwo rukundo rw'Imana ngo nanje ndagwakiriye. Nanje urwo rukundo rw'Imana ndagwemeye. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Abagwakiriye urwo rukundo ubuzima bwarahindutse. Uko bahora babaho kera byarahindutse mu nyuma siko bakomeje kubaho. Amen. Nawe wogwakira urwo rukundo rw'Imana. Haleluya. Amen. Ubuzima ubayeho bwohinduka. Ibyizigiro byogaruka muri wewe ugatangura kubona impinduka mu izina rya Yesu. Amen. Yego ndagomba gusomera n'iri jambo nawe Paulo yandikiye Abaroma mu gice cya 5 naho nyene ndahera ku murongo wa 6 nshikane ku w'9 kugira ngo wumve neza icimana iri kwirategurira uyu munsi umuhizi nka wewe agomba ahindurirwe ubuzima bwiwe ave mu buzima bubi aje mu buzima bwiza mu izina rya Yesu. Amen. Kuko isaha yawe yo gukira yageze. Haleluya. Amen. Abaroma 5 umurongo wa 6 n'uw'9 haravuga ngo urukundo rw'Imana ruserurwa n'urupfu rwa Kristo. Amen. Tugifise intege nke mu gihe gikwiye Kristo yapfiriye abatubaha Imana. Kwari bigoye ko umuntu afira umugororotsi umunyangeso nziza kumbure umuntu yotinyuka kumufira. Ariko Imana yatweretse urukundo rwayo dukunda kuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyavyaha. Haleluya. Amen. Ntaco wumvise mwene data wama wicara ukavuga ngo uri umunyavyaha ukaguma wibaza ngo Imana ntiyo gukunda kubwavyaha byinshi wakoze. Ariko nagomba nakubwire ngo bijyanye n'ivyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Haleluya. Aka kantu kandike neza. Sabakomeye barondera muganga ariko n'abagwaye barondera muganga. Sabagororosi bakeneye agakiza ariko n'abanyavyaha bakeneye agakiza. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Twese twakora bibi. Twese n'ukwankwa bari baratwanse. Twese n'ukuduta bari baradutaye. Hari naho twashika ntibashake n'ukutubona. Hari naho twashika bakifata ku mazuru. Hari naho twashika bagace bahaguruka bakagenda. Aho twagera ukamenga abantu bose bumva bo tapika. Ariko ndakubwiye ngo
ntibyaduteye kutabaho ngo nuko abana b'abantu batwanse. Haleluya. Amen. Urwango uri kuracamwo mwene data, ubuzima bubi uri kuracamwo, Imana idufashe cyane. Nibugaragaza ko Imana itagukunda. Ahubwo nakubwiye ngo iyo waswe n'abantu, Imana ishigukunda gusumba abantu. Amen. Imana ishimye cyane. Ibyo uri kuracamwo natwe byaratubayemwo, ariko twabonye ibiganza byiza by'Imana bidutegereje biratwakira. Urukundo rw'Imana rutugaragara ko tukiri abanyabyaha. Imana itanga umwana wayo w'ikinege atagira agasembwa, atagira icyaha, ngo apfire twebwe abanyabyaha, kugira ngo tubone kubaho kandi tubeho neza. Imana reka ndakubarira ikimenyetso kiza kugutangaza. Hari umunsi umwe bihora bisurirana, nawe aho uri ukumva umenga wofa umupfa, ukumva umenga woja kwiyahura. Mu bariko barankurikirana hari abigeze gufata ingingo yo kuja kwiyahura, n'abandi babishitse ko barabipima, ariko bariyahura ntibapfa. Amen. None ko wari umunyabyaha bakaba barakubwiye ngo impembo ingero y'umunyabyaha no gupfa, kutapfuye kijya gihe washaka gupfa. Bajya bose igihe bariko barakwagereza ibyaha bakagucira urubanza ngo ugomba upfe, kutabaye ugipfa. Haleluya. Amen. Ico ni kimenyetso kikwereka ko urubanza rw'abantu rutandukanye n'urubanza rw'Imana. Amen. Twese hano mwisi turabanyabyaha, kuvuga ngo nta numwe abakiriho kuri iyi si, ariko kubera urukundo rw'Imana. Amen, 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 amen. Yateguye ikizotuma bajya abanyabyaha badapfa, ahubwo bakagihungirako kikabatera kubaho. Amen. Nico gituma uno munsi nabanje turiho. Amen. Kandi ico gituma nje kukubwira ngo nawe isaha yawe yo gukira ngo ubeho neza irashitse. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Reka ndakubwire, reka kwifuza ngo wopfa, kubera ko ntabwo wiyahura ngo bikunde. Imana ifise umugambi kuri wewe. Wewe nturi mu bazoja mu muriro, oya. Wewe nturi mu bazopfa ngo bagende mu muriro w'ibihe bidashira, oya. Wewe uri mu bandiswe kuzoharigwa bagakorera Imana, hanyuma bakazotahira mu bugingo buhoraho. Amen, 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 amen. Ya, reka ndakusomere irindi jambo mu shete cha Petero cha 2, wumvirize. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Mwene data, ni wewe papa yantumye ko ngo reka kwiheba, ahubwo itegure kwisaha yawe yo gukira igize gute? Yashitse. Ya, Petero nawe arandika avuga ngo ariko abo nkunda, iri rimwe mweho ntimugiyo bagize yuko ku Mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo uko bamwe biyumvira kwiritevya, ariko yihanganira mwebwe, ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Amen. Haleluya. Amen. Nanje kubwira ngo Imana nitebeje isezerano. Ntibinaniye kuvuza inzamba, ntibinaniye kuvuga ngo umuhero nubeho, ariko iravye hirya no hino isanga harimo aba Mariya, ba Marita, ba Magadalena, ba Leonia, ba Matayo n'abandi benshi batarihana. Ikavuga toya, nujya ntiyaremewe kuja mu muriro udahera. Haleluya. Amen. Nuriya nawe ndagira gute? Ndamurindira. Mwene data, naho ubona ubuzima buriko burasuriranya, ivyo ni vy'Imana yakurungikiye kugira ngo uvuge ngo mbega basha no bigenza gute. Nanje yantumye ngo ndakubwire ngo nta yindi nzira haleluya ukwiye gucamwo atari kwakira gakiza ka Yesu Kristo. Haleluya. Kugira ngo ukire uwo mubabaro w'isi, wongere ukire n'umubabaro w'ibihe bidashira mw'izina rya Yesu. Amen. Isaha yawe yo gukirizwa ko yageze. Ivyo uri kurumva bisuriranya hirya nibiriko birakubwira ati nyabuna nyaragasa mu ngoro y'Imana, nyaragasa wiyegereza Imana. Igihe cyawe cyo kuba muri ibi cyarenze, tuvemwo tuvireho. Haleluya. Amen. Nzi neza ko hari bisuma bihora vyiba, mugabe igihe cyabo cyo kwiba kikarangira batonze ku iperu, hamwe bahora batonda ngo bibe
babona be ibisuma bigenzi byabo bibirukana ngo genda tuvemwo wewe ntudukwegere genda ntaco dusubira gukora utavuye ngaho. Haleluya. Ikintu cyose kirafise igihe cacu. Igihe cyo kuba muri ubwo buzima kirarangiye mu izina rya Yesu. Igihe cyo kuba mu buzima bw'abatoranijwe kiratanguye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Nje kukubwira ngo kiratanguye. Nutera intambuko kiratangura kakanya nyene ndiko ndavuga mu izina rya Yesu. Ezekiel nawe mwisezano rya kera mu gice ca 33 wera ku murongo w'icumi n'uw'icumi na rimwe ari ico yabonye. Haleluya. Yarumvise bashijwe rimubwira ngo nuko rero mwana w'umuntu ubarira b'inzu ya Isirayeli uti musigaye muvuga muti ibicumuro byacu n'ibyaha byacu biri ku mitwe yacu kandi duhondobereye muri byo, none twoshobora dute kubaho? Umviriza kino kibazo. Ni nk'ico nawe uriko wibaza ngo ntugishoboye kubaho, Imana ntikinkunda. Ariko umviriza ubabwira uti nje kukubwira ngo ndahiye ukubaho kwanje ubona uhora harahiye niko umwami uhora hagize simpimbagwa nuko umunyabyaha apfa. Ibi sisi wabivuze, oya ibi nuhoraho umuremyi wawe abivuze ngo ndahiye ukubaho kwanje niko umwami uhora hagize simpimbagwa nuko umunyabyaha apfa atari uko yohindukira akava mu ngeso ziwe akabaho. Ndani muhindukire mugaruke muve mu ngeso zanyu mbi. Niki gituma mugomba gupfa yemwe ab'inzu ya Isirayeli? Haleluya. Naje kubwira ngo uhoraho Imana ariko arakubaza ngo niki gituma ugomba gupfa. Kandi uru rupfu ndiko ndakubwira natumwe kukubarira si urupfu nka rujya twama twiyumvira rujya bagwita gusinzira. Uru rupfu uhoraho Imana ariko aravuga ni rwa rupfu rw'ibihe byose mu muriro udashira kuko abantu banse kwakira agakiza. Imana idutabare cyane. Ariko aravuga ngo nimumpindukirire. Simpimbagwa nuko umunyabyaha apfa, simpimbagwa nuko uwiba apfa, simpimbagwa nuko usambana apfa, simpimbagwa nuko umunyarusaku apfa, simpimbagwa nuko umurozi apfa, simpimbagwa nuko umukinzi apfa, simpimbagwa nuko ujya ibiturire apfa, simpimbagwa nuko umuhakanyi apfa. Ariko ngomba ko yohindukira. Mwene data hindukira niko data ariko arakubarira. Njuti mukundwa va mu ngeso zawe ubeho. Haleluya. Ura ariko arakubwira ngo nimuhindukire nimugaruke muve mu ngeso zanyu mbi mwoye gupfa yemwe abakino gihe. Haleluya. Nanje ndaje kukubwira ngo haleluya. Urahiriwe wowe uri kurumvira ijwi ryo guhamagara kw'Imana. Haleluya. Nta kindi kintu bigusaba kugira ngo ntupfe, bigusaba kuhindukira. Amen. Ya uhinduke ingeso mbi uzivemo wihane ibyaha byawe ugaruke ku mwami oye gupfa. Haleluya. Aka kabazo karakomeye kubera iki mwopfa? Jewe n'abateguriye kubaho kubera iki mwebwe mwopfa? Imana idutabare cyane. Aka kabazo rero niko ngomba ndagusigire rero nawe. Aka kaji wawe kugira ngo wishure Imana ihabwe icubahiro. Imana yaradukunze twese abo yaremye. Iravuga tuyu muriro na uteguriye Satani n'abadayimoni n'abayikorera bamaramaje kuyikorera. Ariko abantu naremwe mu ishusho yanje nzobakiza. Haleluya. Umugambi yateguye wo kudukiza rero nukuduha umwana wayikunda cyane Yesu Kristo. Uwo mwami umwizeye ubwo buzima bw'agahinda, ubwo buzima bw'ubwoba bw'urupfu, ubwo buzima bw'ubwoba bwa kazoza kuzoja mu muriro w'ibihe bidashira, ubwo buzima bwo kwankwa no gutabwa, ubwo buzima bwo kubaho utariho buca buhera. Imana ishimwe cyane. Uca winjira muri kindi gihe kiryoshe cyo kurongorwa n'Imana. Aho naho muhira utobona inyama,
usanga zakwizaniye ku irembo. Amen. Abisirayeli barabaye muri ivyo bihe nabo bari bahejeje guhabwa ikibazo nk'iki ati kubera iki mupfa kandi Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa rarama murabiri ya nzoka urabiri ya nzoka wese agira gute arakira. Abubashi ijwi ry'Imana bakaraba inzoka yo mu bugaragwa barakize ntibapfuye. Amen. Ikirushirije bamaze gukira barabandanije urugendo. Babandanije urugendo hageze aho basonza babona Imana ibagaburiye manu igashimanuka. Hageze aho banyotegwa babona urutare rurekuye amazi bakaronka amazi bakanywa. Hageze aho bashaka inyama babona inkware zibizaniye bakarya. Haleluya. Amen. Nisho gihe nawe ugeze ko mwana w'umuntu kubera iki wopfa kandi umwana w'Imana yaramanitswe ku musaraba kugira ngo ukire. Haleluya. Amen. Iyumvire ndaguhaye kano kanya kugira ngo wibaze kuri kijya kibazo Imana ikubaza kubera ikushaka gupfa. Haleluya. Amen. Umuremyi wawe yateguye kukira, hitamwo gukira rero. Amen. Ukaba uri ushaka gukira kano kanya ndaguhaye umwanya aho uri unyemerere ufukame canke nawe utofukama uce bugufi. Haleluya. Amen. Umirize ku maso yawe y'umubiri uzamura amaboko yawe hejuru nk'ubutsinzwe n'urubanza ushira umutima kuri Yesu Kristo yamanitswe ku musaraba yatanzwe kuva kera ngo we ukire ukaba utarakira kandi gukira kwawe kwarabonetse. Niwiyumvire kuri data yamaze y'imyaka yose akurindiriye ngo ntuzoje mu muriro. Wumva ari ibintu byoroshe gamwene data hamwe wopfa ukaje mu muriro kandi data yaraguteguriye byose kugira ngo ntuje mu muriro ahubwo uzoje mu bugingo budashira. Niwamara kumva ko ari ukwiye gukora ushe usubiramwe aya majambo ngomba ndakufashisha. Haleluya. Amen. Usubiremwe aya majambo aho uri mu kibanza uvuga uti Imana yanje muremyi wanje ndamenye ko ndi mubi, ndamenye ko ndi umunyavyaha kandi nabigaragarijwe n'imibabaro mbona muri iyi si n'ibyago byinshi ngenda ndacamwo, ariko uyu munsi ndatahuye ko wewe unkunda cyane naho abantu batankunda. Injuti n'abagenzi barantaye, abavyeyi nabo nari mfise ku mutima nabimpwemu nagira ngo bazombera abavyeyi nabo barantaye, ariko ndagushimiye ko uyu munsi menye ko naho bantaye wewe unkunda. None ndaje menye neza ko watanze Yesu Kristo ngo ambere ikimazi cyo gukira. Umwana wawe w'ikinege wamutanze mu gishingo canje ngo sinze mfe ariko mpabwa ubugingo budashira. None uyu munsi ndamwakiriye Yesu Kristo, ndamwizeye Yesu Kristo ambere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ibihe byose sigaje kubaho tuzobana karamata. Urakoze kubinkoreye papa mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye ko bikoretse. Amen. Haleluya. Amen. Nshuti mukundwa weje gukora ikintu kidasanzwe kandi gikomeye cyane gikiza ubugingo bwawe. Ugiye kubona ko mu minsi iza ubuzima bwawe buzohinduka. Haleluya. Amen. Aho rero uracitse urupfu rudashira. Ibyo uzotegerezwa gukora uzobimenyeshwa muri iyi minsi igiye gukurikira nabungere kandi hariho n'uwuhava atangura kubikubwira ubunyene. Icyo ngomba nkore nanje ngomba ndagusengere mbwire data ko wagamburutse. Haleluya. Amen. Muwatumwe ngomba ntange raporo nanje mvuge ngo data ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo ko wantumanye rino jambo ngo rishikire ntuze na ntuze ryamushikiye na ntuze yawundi ryamushikiye kandi baryubashe bashiye bugufi bitahuye nk'abanyavyaha baraduza ibiganza nk'abaneshejwe baravuga ngo nta handi tukironka ubuhungiro
nta handi tukironka urukundo ni mu Mana gusa baje kwakira Yesu ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Nanje ndabemeje mbere yawe nka papa mvuga ngo barakwiriye gukira urupfu, barakwiriye gukira ivyaha, barakwiriye gukira umuvumo, barakwiriye gukira ingwara, barakwiriye gukira agahinda, barakwiriye gukira umubabaro n'ivyago byose bya hano mw'isi n'ivy'ibihe bidashira. None mwami wanje papa, amazina yabo nyemerera hanagugwe mu gitabo c'abahona, yandikwe uhereye ubu mu gitabo c'abazobaho ibihe byose. Nyemerera amazina y'abava mu gitabo c'imanza ariko yandikwe mu gitabo c'abana b'Imana. Uhereye uno musi bahabwa uburinzi budasanzwe, uhereye uno musi mpwemu yera babera umufasha dasanzwe, uhereye uno musi papa ubagira inama kuciza bakwiye gukora. Urakoze, turabakiriye mu muryango w'abana b'Imana kandi turabanezererewe. Nawe mwami w'abami ubagumbire muri rwa rukundo rwawe rwatumye utanga umwana wawe kinege ngo abo waremye ntidupfe rubi ariko tubeho ubugingo budashira. Urakoze kubibakoreye mwami wanje, ubakijije urupfu, ubakijije ivyaha byose, ubakijije ingwara zose, ubakijije umuvumo, ubakijije agahinda, ubakijije ivyago n'ibindi byose biva kuri Satani. Turagushimiye mwami w'abami kubikoreye kuhesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye ko bikoretse. Amen. Haleluya. Amen. Turashimiye mwebwe mwese mwumvise kandi mukongera mukakira rino jambo ry'Imana kuko isaha yanyu yo gukira yari yageze. Niyo mpamvu namwe mugiye kuririmba mukabaho ubuzima bw'amahigwe. Mushishikare kumviriza ibikurikira umwungere wanyu agomba bashikirize kugira ngo wa munsi nzamba niyavuga muzosangwa atagasembwa n'amarabaga muri ko tuze tuzamukane mu ijuru tubane n'uwaducunguye akaramata mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Haleluya. Amen. Reka dukomera amashi ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana aje kutubwira ijambo ry'ubugingo. Haleluya. Ntituri abo gupfa ariko turabo kubaho. Haleluya. Aho uri hose, naho wumva hariho ibikwagiriza, naho wumva hariho ijwi rikubwira ngo uri umunyabyaha, Yesu yaje kubwawe kugira ngo uronke ubugingo budashira. Haleluya. Wakoze rero we wumvise ano majambo kandi ukaba wafashe ingingo yo kuvavanwa n'icitwa icaha. Imana iguhezagire. Hanyuma nugomba kwegera abandi bana b'Imana, turaguhaye ikaze. Turaguhaye ikaze. Nushaka kuturondera urashobora kuturondera kuri nimero ya telefone 79 majana 990 177. Haleluya. Uzoronka imfashanyo ukeneye cyangwa urondere uwatubwiye ubutumwa ku nimero 62 66 29 39. Yesu aguhezagire. Haleluya. Hanyuma tugeze rero mu wundi mwanya mwiza aho tugiye kurangiza ikoraniro ryacu. Twagushimiye wewe wabanye natwe, twagushimiye nawe uriko urakurikirana buno butumwa bwiza kuri Suavisi Nichimaye TV. Imana iguhezagire kandi ntiwibagire gusangiza n'inshuti n'abagenzi aya majambo buno butumwa. Uzobukoze, Imana izoguhezagira ko uzoba uriko nawe urakwiragiza ubutumwa bwiza. Nuko rero Imana ibahezagire. Reka turirimbe ya ndirimbo yo kurangiza ivuga ngo yemwe Imana yacu ni nziza cyane, n'inshuti itazigera inuka,
neza turagushimiye shimwa turagukengurukiye shimwa mana yera shimwa mutagatifu ukungene ubanye natwe tudukunda kandi ukatwitwararika wadushoboje gukoranira hamwe nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo turushirizeho gukorana ngo cyane cyane iyo tubonye ya minsi mibi twegereje wongeye kwibutsa abantu kudahimbagwa nuko bapfa nabo bari abanyabyaha ariko uhimbagwa nuko bakira none ubugingo bwacu twakugarutseho twagarutse kuri wewe twisubiyemwo kugira ngo tukugarukeko uduha ubuzima bwiza ubuzima bw'umunezero ubuzima bw'ibyizigiro wadusezeraniye kuva kera tugubeshweho na rwa rukundo rwawe na za mbabazi zawe cyane cyane ko wemeye kudutangira umugororotsi ngo apfe mu kibanza cyacu abanyabyaha hamwe two kwirengagiza icyo gikorwa kidasanzwe nitworonga icyo twireguza urakoze mahana mu izina ryawe Yesu Kristo amen shengero imana ibahezagire mujane amahoro ya Kristo naho ubukurikira Yesu abahezagire amen.